arayiha n'ibikoresho igi mu bitaro vy'Igitega barakorana iyo fondation mugira neza irakorana n'ibitaro vy'Igitega kandi je kinezeza nuko iyo ngwara wamenga ni ruhebwa baratevye ariko no munsi abakenyezi bagwaye ingwara yo mu kigo ahubwo nta nabo ncumvu urumva yuko ni kintu gikomeye igihe stade tuyitangura je navuze nti duteza kuronka stade nziza ikwije amategeko yo kwisi mbwira umushikiranganje nti sambura ndayibona iyo stade yose mwayisambuye twakiyindi umushikiranganje ati wewe urashaka gusambura stade nkijya atabijugira sambura aranka kabisa aranka turazi no gusambura gusa nta izokubakwa nije navuye hasi nahamagaye ahubwo sinci Bakoreye muse canke ya RB zana imashini ico ndabereka bomora singejya ntiheze mwe mukora muri hôpital Vy'Abasirikare ni mwikomera amashi kabisa mwikomera amashi kuko urumva abandi barayarya none bayashira ko batavura ku buntu kuko bijya tuvuga kuvura ku buntu abana n'abamama leta niyo iciyariha ikariha ivyo bitaro bayashira ico ni kibazo tungane mu gihugu cyacu ndafise akanyamuneza kadasanzwe kuri uyu munsi kubona guma tubona ivyiza mu gihugu nico gituma ijambo mvuga ririmwo ibice bitatu ubwa mbere no gushimira abaturiko turafashanya gushimira ishirahamwe mugira neza fondation mugira neza n'ibitaro rero vya Kamenge vy'Abasirikare mu Kamenge ubwa mbere nkenguruke cyane nshimira uyu muvandimwe Nikodemu uyu Nikodemu igihe twahura ariko arambwira imbona kazoza yiwe ku Burundi mu bijanye n'amagara y'abantu naramuraba mu maso nkabona yuko umenga ariko arampenda twaricaranye umwanya munini turayaga ndabona yuko mugabo afise ishaka ku gihugu cy'u Burundi none ivyo yari yaraganye arabishikanye uko mfise akanyamuneza nawe ndazi yuko ariko agafise kuko no Murundi atigera yibagira iwabo abandi barundi bakorera hanze aho kuvuga batagira icyo baterere mu gihugu ahubwo usanga bariko baratyotsa igihugu banabuza nabukizamwo ariko Nikodemu ntari muri abo aho no munsi mbonye arorero ivyuma vyanyu bimeze nabi na karorero ahaye abandi barundi bakorera hanze n'abarundi bari ngaha hagati mu gihugu na karorero kuko arerekanye neza yuko umuntu naho bari kuraguma mu gihugu none uri mu gihugu nawe acagwiza inshuro nyinshi kuko ugiye gusuma muganga akaguma yibuka kugaruka ico nico twita gusenyera ku mugozi umwe yagiye gusenya akazana twese tuza turashira hamwe ndamukengurukiye cyane nkengurukire cyane irishira hamwe ry'Abadagi ryafashije muri uwo mugambi nkengurukire cyane igihugu cy'Ubudagi mu minsi heze mwarigeze kunyumva ndiko ndavuga nti Abadagi n'Ababirigi nibo bari gufata iya mbere mu gushigikira Burundi wavyumva yibaza ngo ndiko ndabatatira ariko ni ngombwa yuko abantu mwabanye mugasangira muri kahise
no muri kubu ni vyiza ko muguma muri kumwe. Igihe Ubudagi bwaza gukoroniza Uburundi hari kera cyane, mugabo vyaratumye Abadagi n'Abarundi bamenyana. Erega hariho n'amajambo y'Ikidagi yagumye mu Burundi. None amahera bivuye he? Si Kidagi. Nikode. Ihera amahera ntibivuye mu Kidagi. Ishure naryo. Nishure, murumva yuko hariho amajambo yasigaye ngaha. Nuvuga yuko Abadagi n'Abarundi baramenyanye. Uno munsi rero nico gihe Abadagi bategerezwa kumenya ko n'Uburundi butegerezwa kuduga natwe tukabahamvya. None rero ndakengurutse, nkengurukire Abadagi baje ishirahamwe n'aba baganga baje kudufasha. Mbega umunyamahanga arinze aza kuvura abana ni Burundi, Umurundi nawe gute? Umunyamahanga arinze yumva umutima wo gukiza abana b'u Burundi, Umurundi nawe gute? Nabo nyene ako n'akarorero batanze gatuma umwe wese acamenya ico yokora. Ndabakengurukiye cyane kuri uwo mutima mufise, kandi twebwe murabambwirira abari hagufi yabo, twebwe iyo dushimye tuba twongeje. Iyo dushimye tuba twongeje. Rero turashikengurutse, kandi ubu unovuga nti ni intango turatanguye gukorana mu by'amagara y'abantu. Turibaza yuko kandi bizobandanya, kuko n'ubundi n'uwo mutima mwiza wanyu wabazanye. Ndabakengurukiye cyane. Ubwa kabiri nkengurukire ishirahamwe Fondation Mugiraneza. Nugushimira Imana kuko ina Burundi indoto yiwe nawe nyene iri kwirashika. So bwa mbere ariko arakorana n'ibitaro vya leta, iryo shirahamwe murazi yuko ubwa mbere yatanguye kugwanya ingwara zo mu kigo zari zarabaye ndase mu gihugu cy'u Burundi, arubaka block, arayiha n'ibikoresho mu bitaro vy'Igitega. Barakorana iyo Fondation Mugiraneza irakorana n'ibitaro vy'Igitega, kandi je kinezeza nuko iyo ngwara wamenga ni ruhebwa baratevye, ariko no munsi abakenyezi bagwaye ingwara yo mu kigo ahubwo nta nabo ncumvu. Urumva yuko ni ikintu gikomeye. Muribuka atanguye kubona akagirira ikibabagwe abana bavuka umutima utugaye, akavuga ati reka nkore ibishoboka byose. Murazi ko amaze kujana abana kuvurirwa hanze, aramaze kujana abatari bake baravugwa. None aho yahora atamarungika hanze, raba ingene Imana izi gufasha. Nico tubavuga ngo ifashe wifashije. None heraba ubu bagiye kuvurirwa ngaha mu gihugu. Ntawe reka rero gukeza Fondation Mugiraneza kubona indoto yabo ko bagenda baratera imbere, ariko indoto yabo ija mu ngiro. Igihe batangura bavura amaso, barazana abandi baza gufasha kubaga amaso, bakabavura ku buntu. Je narabonye umutama yari amaze imyaka myinshi atabona, kandi ari umutama, hanyuma ubu wasigaye akanura. Abantu baratangaye bagiye babona ariko asoma ijambo ry'Imana mu isengero, umuntu atahora abona amaze imyaka n'imyaka umutama. Yabitanguye buke buke avuga ati dutabare abantu bagwaye amaso, akabasanga iyo bari mu makomine. None ubu n'abandi baganga barazanye ibitaro biteye imbere mu byo kuvura amaso. Nuvuga yuko ni indoto atangura buke buke, muga bigateba bigakomera, kuko na hirya yeje twari kugurura ibitaro bifise igisata cyo kuvura amaso gikomeye cyane ciza, vyerekana ko indoto ya Fondation Mugiraneza iguma ija mu ngiro. Tubasabiye ko murota neza rero, mugwe murota mubona ibindi, kuko murabanyamugisha.
ubwa gatatu rero ngira nje kuri ibi bitaro byo mu Kamenge. Sinumva aho mpera naho mpereza kuko nije ndabishingira intahe. Mbanze nkeze Dr. Mark. Dr. Mark twarakoranye. Twese turi muri Conseil d'administration. Nije nari Prezida wa Conseil d'administration, we waserukira mu engaro personnel. Twarakorana tukama ndazi twe na Dr. Mark urumva ko tutarabakuru sitwe twatwara ibitaro mugabo twama turiko turota tuvuga tuti ibitaro vy'abasirikare kubera iki abasirikare bajyama muri corridor abasivile bari ku bitanda niho twahereye no mukuza ngaha gutwara ibi bitaro ngira ngo general niyo yankana nawe yombera icabona ntandwi yahera general ndi muri cabinet militaire agenda irongoye ntandwi yashobora guhera ntabajije umushikiranganje igituma ibitaro vy'abasoda abasoda barara muri corridor abasivile barayi ku bitanda nama ndiko ndabaza ico kibazo kubera nije nari umuhanuzi mukuru mu birayi vy'igisirikare nari umuhanuzi w'umukuru w'igihugu ikibazo c'umukuru w'igihugu ariwe kizigenza mu ntwara miheto nategeza kugishikiriza ico kibazo caramuruhishije gushika wenye nambwira ati kuvunga aje gusaba umukuru w'igihugu nawe ugende kuba Prezida wa Conseil d'administration ico kibazo ntuzosubire kukimbaza acaragenda yegara bibwira umukuru w'igihugu acaravyemera niho naje gutwara Conseil d'administration y'ibitaro nshitse mariko nicabona mu nama ya mbere nico kibazo nabajije dutegeza gutora umuti wari deje ico gihe w'ibitaro yaratwemeje ko bidashoboka bidakunda ta buryo buhari yanabisiguye nico itovuga nti ntahe yarasiguye avuga ati urabona abasivile basanzwe ibitanda vyuzuye baca bigira mu bindi bitaro mugaba soda bo naho habahuzwe ntibafise iyo baja naha nyene ati nico gituma barara muri corridor ati rero ntibikunda ndabwira none ntivyoshoboka ko twubaka basi tukavuga tuti iyi block ni y'abasoda gusa ngo nta mikoro twaba turiko turaharira kuri ico kintu hanyuma rero umunsi bagenye Dr. Mark gutwara ibitaro ikibazo caje tuti bimwe twahora tuvuga rero ntidushobora kubishira mu ngiro ko twabivuga turi kumwe niho rero twaca twicara turavuga tuti turondere bloke y'abasoda gusa niho twateka umutwe turavuga tuti none kw'ibitaro vyinjiza amahera ntitwofata ideni aha ntimubone rero ariko abandanya afata ingurane vyavuye ico gihe niho twabonye ko bishoboka gufata ingurane kandi kariwa ico gihe haciye hubakwa iriya block ni Kenza yarimwe bitando mega 75 urumva mu umwaka ntiwaheze tutarose aho abasoda bagwarira nabo murumva iyo ufise imbona kazoza nta nakiwe kidashoboka tuzatora tubirose tuti kabundi birashoboka turabibindi bibura tugire twari twabuze naho dushira ntuzeye radio ya mbere yari ngaho imaze igihe itararonka nahije ati barahagura ibiragiye tuba tuti farumasi imiti ntigira hibikwa tuti ntibishoboka turasubira tuti bloke turabona yuko ikenewe turaja dutangura kuvuga n'ibindi byose bizokenerwa ndibuka ico gihe Dr. Mark amaze gufata neza umuvuduko wo kubaka ibitaro hariho abace iri kurakora abandi baca bagufasha abahorande bace baza baradufata mu mugongo nabo nyene barashiramwo akarenge kabo
aho biba biraduze buke 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 buke. Ndibuka ko ico gihe narahamagaye umuyobozi w'ibitaro wa Karede yaritavye Imana. Naramuhamagaye ndamubwira nti jewe ntuzovuge ko nkureze ngira nje kubwira umukuru w'igihugu. Twebwe muri hôpital militaire sibuzide baduha intica ntikize. Mugaraba ivyo tumaze kubaka. Wewe wawe ufise sibuzide nini? Mbwira amahera muyashirahe. Ngira nje kubwira umukuru w'igihugu rero ko muyarya murabasuma. Namubwiye uko nyene none ko mwebwe ari mwe muronka sibuzide nini mukaba muvura natwe tuvura tutagira sibuzide. Nagira ndabwiye ko sibuzide ico gihe baduha amahera yogira umushahara w'amezi 3 gusa. Hanyuma icari gitangaje igihugu cyari gifitiye hôpital militaire imiliyaridi 3. Abasoda bavugwa ubushikiranganje ntibwabarihira. Abapolisi uko nyene imiliyaridi 3 zirakwira gushikaho tubura iyo tuja niyo tuva atabera dufise tudashobora gukora igikorwa. None bigenda gute? Ico gihe twaratevye turavuga tuti tugire note atari umushikiranganje tuyirungike mu nama shikiranganje tubabwira ikibazo kimwe tuti none leta iremeye yugara ibitaro vyayo ko yase kuriha iremeye yugare ibitaro vyayo. Iyo note narayikoze ndayijana ndayishira umukuru w'igihugu. Mugami ikoro y'igihugu murazi ingene ameze. Ntayo bajaje mu nama shikiranganje nta n'inyishu baduhaye. Duca rutabavuga tuti none twugare ibitaro. Turasubira turateka umutwe. Ico gihe umuti twatoye twaciye turondera abaganga baba specialiste bavura ku bindi bitaro. Tutuzoza kuvura amahera azoca atwara ikimanyu natwe twari ikindi twe turosa amahera yo gukoresha mu bitaro. Ico gihe twarosa abadokiteri baca bazereka urufu umushahara wabo wava mu vyo baciye turaduga gato gato. Mu mpera ndi mu kukinjura naje ngende mu yandi mabanga twavuyeho twamaze kugira iyi plan yi block mère enfant duca tuvuga tuti mbega nk'ubu abategetsi bo hejuru agwaye yo kwivuriza ko mu bisazo yategeza kwivuriza mu bitaro by'igisirikare. Tuti nk'ubu umukuru w'igihugu icegera ciwe agwaye mu bisanzwe avurirwa hari umutekano ni mu basoda. Tuti none nk'ubagwaye yovurirwa amajahe. Tavuga tuti ivyo ari vyose dutegerezwa kurondera igihe tuzokubaka ahantu abategetsi bavurirwa. Emwe turaza no kuharaba nese hajya nyene ni hajya nyene ho twagiye kuraba turi tuzoyubaka hajya. Muga murumva iyo turi mu bihumbi 2011 turi mu bihumbi 2011 none ni murabe uno munsi simejeje gushira ku ibuye rya mbere irya ndoto twayiroteye hamwe na Dr. Mark. Ibimaze kubakwa ibi vyose ntivyari bihari bimubona ngaha bishashaha. Irya moroge ntiyari imeze kurya ni vyinshi. Ibitaro bimaze kuduga nk'inshuro zarenga nka 10 kuko vyari bimeze. Muravyibuka ibitaro by'abasirikare mu Kamenge ingene vyari bimeze ingene vyasa biraba uno munsi ni inshuro zirenga 10. None nko biyo tuba dufise indongozi nka Dr. Mark ndabaza hamwe bavuga bati siga izina hamwe indongozi zose umwe wese yovuga ati urazi icari co ibitaro vya leta kuja gufata ideni muri banki ni bangahe barinda batwara ibisata vy'igihugu bafata ideni. Bimwe mpora mbaza nti mbega otrako wedeje wo yikugabira aha weho mari imyaka 2 utaragura amabisi. Twumvikana ijya sosumo uyigabira deje wa sosumo hajya ho hera imyaka 2 mutarabona sosumo iproduce isukari ikwiye. Ega kana karorero raba
no kuvuga yuko Dr Mark yafashe ibitaro nkagwiwe nico bita gukora nk'uwikorera akanakarorera abantu bari bakwiye gufatirako nakarorero nta mikoro yari afise gufata ingurane uri ibitaro vy'igihugu bigafata ingurane kandi bikayiriha ni bangahe ivyo bavyiyumvira bangahe kini cigwa gikomeye cyane iyo aba batwara ibisata bose biyumvira uko ndabwiye ko bimeze neza aha tuba twarateye imbere iki ni cigwa ubu no kwiga ku ntahe niho tuza turigira igihe nubaka ijya nyubakwa iberamwe amanama y'abakuru b'ibihugu hajya abantu bose bambaje ngo none amahera yakura ati ko atabije yari yatowe amahera yakura je naraterereje ndavuga jewe ni jewe ndi umugabo mu rugo ndi serugo ntegereza guterereza no hanze naraterereje singirya mwese ni mwacha mvuga muti eriteka turose ntoze muga naho vyari muri bije iyo programme nta yari irimo igihe stade tuyitangura je navuze nti duteza kuronka stade nziza ikwije amategeko yo kwisi mbwira umushikiranganje nti sambura ndayibona iyo stade yose mwayisambuye twakiyindi umushikiranganje ati wewe urashaka gusambura stade nkijya atabijugira sambura aranka kabisa aranka turazi no gusambura gusa nta izokubakwa ni je navuye hasi nahamagaye ahubwo sinci bakoreye muse canke ya RB zana imashini ico ndabereka bomora singijya ntiheze hari muri bije mwikeze bubona ngo bavose bije ya stade ngijya iraheze ubu turi muri finition turize neza ubu nama equipe magusa asigaye no kuryohora hajya imbere umusezero ubu uriko ya piste ya atletisme yarahejeje kuba pave hasigaye ko tuzana kantu keza bashira kugira abantu biruke banonokewe stade iri ku mategeko yose none abambere batakombaza ngo none amahera yakura yegari nabavuze ngo ndumusuma ngo uko barondeye kuri bije gwaho ndayakura ngo barayabura ngo no kuvana umusuma none ngiye gusoma nkabazanira ikibazo none je nibaza ko batavuze umusuma bavuze umusuma aja gusuma akazana kuzira ngo ntaho bayabona ngo aho nayakuye nigikuru suko suma nzana je ndaterereza abantu bashobora kunterera kaza igihe nubaka ikirimba cyo mu Kirundo bakazabona je nubaka mu Cankuzo ngo bijiri he aganda abwira yuko ari abarundi bafise umutima mubi kuko ari waciyambwira ngo rega na urazuriyibuka nca ndabwira ntiyibuka gute ngo ngo none we ngo amahera yose uyubakisha iby'igihugu gusa je avuga none jewe njejwe kubaka igihugu niki wanje nije ndiserugo none niyibuka mu biki naterereje umuntu akantera ati genda wubake stade na mahera ya stade nca ndayarya urazi ngene Imana yomvuma umuntu yaguterereye ukora ikintu gacuyarya Imana yokuvuma no kuvuga iki cigwa turiko turagira nico kumva yuko umuntu wese ahari indongozi igira imbona kazoza ati mbe ibindimwe nkuba ariko arambarira ati hajya rero hariho IRM mwumvise bacayivuga narayironka nta n'uburyo afise mugabo yamaze kuyipanga IRM nuba wama uvuga uti saha gusa hari hahandi ndashaka kuhashika naho nshitsa hari hahandi ndashaka kuhashika urashima aho ushitse mukabona yuko rugamba rubandanya imbona kazoza ngirango ngaha muca mwumve turi mu 2011 muga murabona turacabandanya kandi murabibona ko turi mu nzira irashe
none iyo ndababwiye ngo imbona kazoza y'Uburundi 2060 igihugu giteye imbere hariho abavuga ngo ntibishoboka none akarisa karorero konyene kerekana ko bishoboka uwari guca babwira igicapu ca hôpital militaire do Kamenge kiyagiha akabwira ngo ni ikicongere dushitse kubo bose ariko vuga ntibishoboka ngo amaherezo yakura bakaguca n'inkokora mugabo ndabwiye yuko hajya Imana irinzi kubwira ngo tubone iki iba yabonye n'inzira uburyo buzovamwo iyo ingene bizogenda mu mbona kazoza tuvuga yuko tuzoba dufise ibitaro vyiza 6 vyiza ibitaro bivura ingwara nyene zose ngane ntimubona mbonye ndiko ndaraba ibitaro biri ngaha muri Bujumbura ahubwo hari icigwa nari nasavye mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bankorere batwereke bati ibitaro ivyo bitaro tuvuga bikwiye biba bimeze gute kugira duce turi ibitaro dufise bibura kuko turashobora guca tuvuga tuti hôpital militaire ya mbere tubikwize rero kwiza ugaca tuvuga tuti turabe nka clinique pesere rwa Gasore canke rwa Karede tuti haburiki tukaraba habura bike tugaca tubishiramwe bibiri by'Ubujumbura rero zadukwije tugaca tuvuga tuti Igitega hari wundi muntu nshimira burya turafise abakoze rero mu Burundi Dr ubutwara ibitaro vy'Ikarusi afise umutima nk'uyu wa Dr Mark hariho abantu maze kubona hariho Dr Rize Dr Mark n'ujya w'Ikarusi narigeze igihe kimwe ndabwira umushikiranganje w'amagara y'abantu ntihamagara Dr Mark na Dr Elize mu Kirimba uco hamagara abandi ba directeur b'ibitaro vyose mu Burundi badusigurira amahera bajana ubabwira uti okay ndaberetse hôpital militaire giye hôpital Kirimba giye raba ingene yakiriye imeze kare nka centre de santé ajya mu Kirimba mubona ni hôpital militaire namwe murayizi ntibace ubanze basigure intahe bashinga intahe ingene bariko barubaka ibitaro vyabo babidugije ucubaza abandi ba directeur b'ibindi bitaro amahera bayajana ko batavura ku buntu none bavura ku buntu amahera bayashira mwe mukora muri hôpital militaire ni mwikomera amashi kabisa mwikomera amashi kuko urumva abandi barayarya none bayashira ko batavura ku buntu kuko bijya tuvuga kuvura ku buntu abana n'abamama leta niyo iciyariha ikariha ivyo bitaro bayashira ico ni kibazo bayashirahe narigeze kubivuga nti nibasigure muga nta raporo yampaye sinzi ko yakoresheje iyo nama nari umushikiranganje ico gihe nta raporo yampaye nyango yase ko yomara amazi abaganga nkawe oya iciza kiravugwa ikibi kikavugwa ikibi kiravugwa kugira urwaye ingwara guza ukira ingwara arayirata iciza naco kiravugwa kugira ngo kibere icigwa abandi nico gituma rero tudatinya kuvuga ivyiza tuba twarabonye ibi rero biriko birakogwa n'ibitaro n'abandi baca baza gushigikira umunyamwete imisi yose arashigikirwa utagira umugambi wogira gute utagira umugambi yo gushikira mu biki mugabo ufise umugambi ukerekana kuri kurakora birabandanya rero akana karyo ko kugira ngo twikebuke mwabonye Nikodemu no murundi w'umuganga avura hanze akongera akagaruka mu Burundi akazana n'abagenzi mugabo musanga hari hundi muganga wo mu Burundi ariko arigira hanze ngo mu mpemba make kuko Burundi bugikenye none twatunga zocaza mbe tuzomwakira none umuntu mudasangiye akabisi mwosangira gahiye none kwaho bukera buca dutunga abantu bagahembwa meshi irega tuzotunga bazobona bahembwa meshi rero bace bagaruka ngo burebe ngo turaje tuzoba tuzi ko abacangero ntibazobara abarundi bazobara abacangero abaganga mwikubita gashi
mwikubita gashi umuganga musanzwe uja kwiga ubuganga uburi umutabazi ntushaka umutabazi ucogera umucangiro umuganga n'umutabazi uciba umucangiro rero wari umutabazi. Hariho igihugu sindagisha ko n'igihugu cigisha neza ivy'ubuganga kiba naragiyeyo turafiseyo abana bariko bigayo ndababwiye nti kongerereze amaburuse kugira baze kwiga ari benshi. Umukuru w'igihugu acambaza ngo ahubwo banze umbwire ngo abizi no ngo bakora gute mu Burundi kuko muri kiba umwaka wa mbere wiga deontology muri kiba uvuye umuntu kwa bahatimbaye akagucika utegerezwa gusigura ivyo wakoze kugira ntagucike utegerezwa kuja kwisigura neza kubera barabikwigishije ko kizira ko ari umuntu akugwa mu ntoki hamwe nyene ukugwe mu ntoki usigura ukavuga uti nta kundi nari kugira Imana yari yamaze kuvuga ko ari wo mwisho wiwe muga waranegrije urahanwa ugaja mu gasho gapfungwa urapfungwa. Twebwe natwe abaganga cavuga ngo twese obligation de résultat ngoya ko je ndakora vyasa bikanga nakazi kavyo no mwe murabatabaza abaganga murabatabazi ntushobora kumucangero utegezwa kumva kubabaye mu magara y'umuntu kuko nivyo wabijamwe ubona ni garama wonkwe kubera iki wagiye kuvyiga garama wonkwe mugango mpembwa make ndiyirukiye ngo iyo bahemba menshi aba warize ubuganga. Aha turafise abaganga ngaha duhora tubona abo hanze bashobora kuza ari nka 200 10 nabangahe baje kuvura abantu ku buntu bakaja ku bitaro binaka ngo tuzoja kuvura abantu ku buntu. Jesi ndabona kandi hariho association y'abaganga ngaha ko ntarabona muvuga muti kwezi tuvura ku buntu Ministre birabaho gahandi ko ndabarya ka nkuba abaganga bakavuga bati none abanyamahanga baraza bakavura umuntu ku buntu bakavura abantu nobo baraduhaye imponjo nabana 200 bose babakoze ku buntu imponjo imventuze ubwo n'ubuntu kabisa bakavuga bati nta mahera dukeneye reka tubahe imponjo mubone ko ari sawa kandi bigaca bigenda neza. Birakwiye yuko abaganga bereka abarundi ko arabatabazi koko nk'ubu bakavuga bati jewe muri konje nzofata ubundi ati tuze dufatire konje rimwe turi abaganga 5 duce tugenda mu ntara ya Ruyigi basi tumare yindwi imwe tuvura abantu ku buntu hazi ngena abene gihugu baca bakunda agako nakagohenda bakubiti murazoza murabitera ko inkuru hariho n'abandi baganga sinzi ko barabikora Dr Joseph yo kuri INSP na Sango barigeze kugira ico ciyumviro bavuga ati aha ntitwagenda umunsi umwe tukavura sinzi ko barabigira mugabo ndibuka bobo barigeze kubivuga uko nyene nabo bamere nkuko abo bandi baganga bava hanze bagenda kuvura abantu. Ndiko ndaraba rero turabona yuko hariho umutima wo gukunda igihugu uri kuraza muri iki gihugu cyacu. Umutima wo gukunda igihugu niwo uzotuma uwo mutima wo gukunda n'umurundi umwene gihugu uza kandi ndazi yuko biriko biraduga kizima n'uburorero tuza turabubona imbere yacu. None rero nakajya ko gukenguruka dukeza abarongozi b'ibitaro kumwitwarariko bafise kugira ngo tugire ibitaro koko bishoboye kuvura ingwara zose. Tugume rero tuza turiyumvira twese kugira ngo nko mu 2030 haze hagere ivyo bitaro twabikwije tuvuga bimwe bita kuvivura tuti bitaro vi tugaca tuja ukindi bijya byose tuvuga mbona kazoza namwebwe mwese muri ngaha mu miryango iwanyu
uvuga uti mbona kazoza yanje umuryango iwanje niyihe, ukamenya ko ufise iyo uri kuraja uti naho ngezaha ndazi ko ari imiryango ubu iri mu buzima bwo mu 2060 burya turaba mugabo hariho abatarahashika. Umwe wese akaguma yiyumvira n'igiki yokora. Maranzunguruka mu bene gihugu hariya mu mitumba nkabona abantu cyane cyane ndanezerwa iyo mbonye nk'abakokuruke bariko bambwira bati hariho umukokuruke yambwiye ngo ntuze ngo imodoka naneye kugura ngikorera leta ngo ndayiguze shaje. Kubera iki nace ndamubwira nti hajya wariko witangira igihugu ubu rero harageze ko nawe ukora gwawe. Hariho umukokuruke wo musoda mwese muzi umwe wa mupara Evariste jana musanziwe kumuhana. Ndanezerwa cyane ingene nabonye anezerewe n'ingene ubuzima bwiwe bumeze. Ariko kare tutaravuga bijya kazoza n'ingene twokora yabona ko abaye umukuru kagiye gupfata kindi none ubu yarabaye umusore anezerewe anyereka imirima yiwe arimbura nk'itoni zirenga 100 z'ibiraya. Akiri hajya mu gisoda no muri yo numwe waramupfunga none ni miliyoni 50 ntizomupfunga. Ujya rero tukube tubona imbona kazoza tubona ubu ndiko ndagenda ndabona abakukuruke baciye baja ku kivi. Ntabonye nk'umutama wo mukukuruke muri regidezo sanga kumbona kazoza yiwe no mu miliyardere kweri. Kuko uba abantu barakwereka ndiko njaha ugiye mu gwaruka akakwereka imigambi arakubwira ati ndiko nkora ibi imbona kazoza nayo bizohererahe ngo shaka ko bizobibi agaca kwereka igicapo cyaho. Burya rero namwe mwese hane ndiko ndabahanura umwe wese nagira igicapo jewe mu myaka 20 nzobameze gute ugaca utangura kuharondera wamaze kuhapanga birakunda mu gutahapanze ntibikunda. Nitwomera rero nk'inkoko ivyuka mu gatondo ibonye agatetaji gaja gutora igacija gutora nakariya nukugira inzira uti je shaka kuzobiki inzira nocamwo niyi gato karakura ndibuka iyo fondation mugira neza bagitangura bari bapanze bavura amaso yari inite mobile ivura amaso bari bapangiye umuntu buke baraduga ku kandi kantu barubaka kandi kazu gatoyi kabo baraduga gushikaho ibitaro bitavura amaso gusa bivura n'izindi ngwara kandi ndazi ko n'ubu ntibaraheza imbona kazoza ndabona iyo bafise. Ubwo umuvuga uti ndiko ngenda muri inzira ngezaha hasigaye iki ukaguma ugenda naha rero ntimwave mwiyumvira ngo nimwaheze iryanzo muzamuhejeje. Kweri iki mutavuga muti tuzoca tugira iyindi branche muri region militaire zose tuzoba dufise branche aho muguma mwiyumvira mbe murazi ko habishobora gushikaho turiya tuzo twakera tuba tuti toka kure tugaca twubakiza amanivatana 5 izi je namvuga nimubona aho mwirohero ko bariko barasambagura amazu bubaka izindi kera gaha je gishika Bujumbura nabona ko ari mu kizungu kabisa gikomeye none umenga ni nyakatsi bose bavuga ati ukutera imbere kandi jewe ndafise ikizere neza ko Burundi bari mu nzira nziza y'iterambere kuko burya ibintu bihera ku mushinge ku umutahe n'abantu biyumvira ubumwe ntimugire rero ngo ubuse umutahe ukomeye kugira igihugu tuvuga ururimi rumwe twese kandi ubu tukaba twaravuye muri vya bindi. Ubu n'umutahe ukomeye cyane utuma twubaka kazoza. Maranda bugwaruka ejo nari ndi kumwe n'abimba ubutare mu Burundi bose baratagaye igituma Uburundi atari igihugu gitunze cyane bose biravye kuko ntibari bazi yuko bangana ukura bati none bujaho ubutare rega bataye kubaza bonyene bati bujahe mwarakurikiranye mu makuru bonyene ni babaza none bujahe ubwo butare twimba bujahe bataye gutumwikoma ku nzego z'igihugu bati tubarize
uburuhiro bacu basanga buribwa duca tuvaho ndabajije nti burya turashobora kwinjiza umuriyaridi w'amadolari mu mwaka mu butare ati ivyo birashoboka gose cyatubwira ubutare bwuzuye ababubonye twebwe tutari tunazi ubu rero nkaho numutahe uwo murima weze dufise tugira tuwusorome dusorome dushore none amahera azoza bugaza azokora iki ni azokubaka amabarabara azokubaka ibibuga vy'indege ni azokubaka ibitaro vyiza amashuri meza natwe tube igihugu gifise ishusho y'iterambere ndakunda abarundi burimwe n'ubworozi hajya guhera ku burimwe n'ubworozi n'ikintu gikomeye kuko utariye nta na kimwe ukora netwe twaribagiye tugashaka kurya ibivuye hanze none no munsi turiyimburira neza cyane bigenda bimeze neza ufungura amagara cagenda neza no kwa muganga baronka bake kuko muba mwafunguye muga mutafunguye mwese muca mugwaragurika none rero turipfuza cyane yuko uretse kuvura n'amagara y'abantu yogenda neza cyane mu gufungura neza mwese mwe abanyepolitike turakunda guharira navuze nti abanyepolitike babiri jewe ngiye nkavuga nti nta bitaro nkeneye mu gihugu ubundi nawe akavuga ati nkeneye ku mutumba wose ibitaro ntiwotora nde umwe avuze ati jewe umugambi wanje zokora umutumba wose nkeneye ko haba ibitaro bimeze nka hôpital militaire nanje nti nta bitaro nkeneye mu gihugu woca utora nde je mbavuze ko ntakeneye umuntu agwara sibavuze ibitaro bavuze nti je ngira ngwane gushika hata muntu numwe azogwara none uvuze ati ngira ngire prevention ntihagire umuntu numwe azogwara ubundi nawe akavuga ati je muragwara muzoronka mwivuriza ninde bazanye politike nziza abanyepolitike twebwe niko tumeze narabatwengeje muri kampanye igihe nababwira yuko nzoduga na Tanganyika abajournaliste baba bariko bavuga abanyepolitike n'ababeshi nguzabumva bavuze ngo nzoduga na Tanganyika azoyiha amapine gute hanyuma je nkavuga nti sawa je nzoduga na Tanganyika genda ikarusi murabe hajya muri commune Bugenyuzi none ahantu ushobora kuroba itoni nka 3 rimwe ndobera rimwe ziyifi Tanganyika hose nayiduganye none cyo mukeneye ni giki ntimukeneye ifi ntimukeneye ifi ikarusi ntibaronka kaboga ntikabashikira kavuye Bujumbu none ubu baca bakaronka bavuga tuzoroba ryari murumva erega nivyo nyene umuntu buke bukaravuga ati kishobora kubeshaho umuntu none mwumva ko jene nakukuruka afisi yo nzoca nibera umurovyi nangorane kandi nzoronka ifeza none itoni y'ifi nangahe baga itoni y'ifi ntimwumva ko harimo agafeza nukuza turagira uko none rero reka ndeke kubicisha amajambo mugana baheruka kera ico gituma rega nategereza twaheruka kuyaga ryari ko twahora tuza tuvuga yaba discours ngo kukaba nkako kanatsinda kumbure ndetse kiranoneho duhejeje tugaca twigira duhejeje kuvugayo tugaca tugenda none no munsi rero naje tuvuge nyene tuyage neza tuyage twumvikana niho bica bigenda neza none rero ndabipfurije kuroranirwa mugume mutera imbere nk'umuzinga mutange uburorero no ku bandi muze murahanura abandi gira uku twebwe vyagenze uku bakavyumva hanyuma mugasinogana ntashimiye ni banki zemera guha ingurane ibitaro kuko ibanki kwemera igatanga ingurane ku gisata ca leta ntivyoroshe ko bakunda kuvuga ngo leta n'umuheranyi muga barabonye ko ibitaro bidaherana mwatubwiye ingorane mufise ingorane zose zitorega umuti iyo ingorane wayibonye ibitorewe umuti kandi umuti si uyu munsi harashobora kuba ejo umuyaga nkuba
ubu ndazi yuko nararavye mu 2025 ku muyaga nkuba twari dufise mu 2020 tuzoba tugwijije ko inshuro zitanu muri uwo mwaka uyu mu mpera z'umwaka umuyaga nkuba kuwo twari dufise mu 2020 tuzoba tugwijije inshuro zitanu. None aho bitaro bizosubira kurira ngo birabuze umuyaga nkuba, kandi tubandanya tugira iyindi migambi yo kubaka ingomero nyinshi nk'ico c'umuyaga nkuba. Je numva yuko ico mbere ngaha kuri Ibitaro Militaire turavugana na Regidezo kuko nko mwijoro turafise umuyaga nkuba udakora kabisa. Ubu umuyaga nkuba ahabwa abarundi nibigiye gukora mwijoro umuyaga nkuba wicaye, twese turazimya amamoteri tugaca twiryamira umuyaga nkuba ugacubura uwukoresha. Ubu rero ndazi yuko umuyaga nkuba uracikagurika ko twakora ibishoboka byose. Regidezo kwibwira nk'ico mvuge nti Regidezo yo ni mission yawe, si mission ya Mariko. Kandi je nivyo mbwira abantu, iyo si mission ya Mariko. Regidezo azoguruka umerewe neza ati ni sawa, okay, iyo ni mission ya Regidezo. Hariho ibivyo uburyo amikoro make ni igihugu aho kigeze, aho bukera amikoro azoba ari menshi. Ibintu byose bitorerwa umuti ku munsi ntawogira ubwoba rero, ntawogira ubwoba, kandi nta isi ntiyigera ibura ingorane. Eka emwe nimwandonkera igihugu rakiwe kitagira ikibazo nta nakishako na wewe shaka uvuge guratunze usanga hari ingorane ufise. Nta umuntu atabura ingorane ishira hamwe n'iryo buri ingorane nibisanzwe rero. Nibici nkokora duca tuguma twese dutera imbere. None ndabifurije kuroranirwa ivyo bibazo tuza turahura navyo tubitorera umuti, nta ngorane nimwe biduteye. Turi kwisi iguma itera imbere. Ubu urozosanga niba umuvuga ngo bigezweho mu myaka 10 ati bwa bundi ntibigezweho, hariho ibindi zica zibigorane tugaca turondera bigezweho, nuko bigenda. None rero mwese Imana ibahezagire.